siniyumvire gukora iradiyo, ntabwo niyumvire gukora iradiyo, ahubwo niyumvire gukora icyo no kwita podcast. Podcast ni ibintu bitamenyerewe ngaha mu Burundi. Ni umuce wo kumenyesha ibintu ariko harimo gutanga ibyiyumviro. C'est-à-dire abantu babiri canke batatu barenga barashobora guhurira hamwe bakaganira kuri sije runaka bagamije guhindura ibiri muri societe kanaka. Ni giki kiba gituma tutarongora. We talk about love. Sinivyo gusa, hari abantu batazi nko kuyambirana canke se kugwana mu nda. Byavuye kuki byaje gute tukabiganirako mu buryo bwiyaguye cyane, niyo bita niyo podcast. Ntabwo tuzovuga amakuru ko mutera, ahubwo tuzoyasesengura. Tuzoraba president wa Amerika yaraye agize iki arahiye kurongora Amerika, azohindurira iki Amerika, nigiki azofasha Afrika, nigiki azofasha nk'abanyafrika, twebwe abanyafrika azodufasha iki, ese igihe yararongoye Amerika yakoze iki? Vladimir Putin na Zelensky uyu munsi bariko barafika byukuri turavye ibyo bapfa niyo ntandaro canke abandi bavyisha inyuma. That's ayo niyo makuru dufise kandi ngo tuzovuga. Canke se umupira w'amaguru uyu munsi kuba Champions League yakinywe abantu bakaba barara amajoro, tuzobigaruka ko tugaruka byagiye bivugwa muri duhasesengure. Ntabwo tuzoja kuri tele kuyahiga, ahubwo tuzoza kuri mwebwe mu yafisa abamenyesha makuru mu yaduhe kuko muzoza mu yasangiza abandi ga muri podcast. Ndashimira abandi batwagiye dukorana ku maradiyo. Buja FM yarampaye amahigwe, niyo radio ku bwanje mvuga ko ndashima cyane ibikorwa byabo uko bamfashije, meme si hatabuzemwo ututagenze neza mugabo ntatwungaya byose ndabishima. C'était la vie bwari ubuzima, abo twakoranye abarongozi n'abanyeneyo muri rusange. Ndashimira kandi PJ Classic FM yampaye agaciro, niyo radio yampaye agaciro mu buryo bukomeye cyane, yampaye amafaranga, yampaye ubuzima, yampinduriye ubuzima kuko ndibuka amafaranga yampaye murakuye muri PJ Classic FM nagende yaguramo inkoko zigira ku 600 naho zaciye zipfa zose zarapfuye zimaze guta. Mugabo gusa byampaye kwiyumvira gukora, maze kwiyumvira gukora amafaranga nakuye muri PJ byaragize agaciro. Bampaye mushahara nibuka n'ubumvugije ukuri nibaza ko mu Burundi ndimo bamenyesha makuru mwake bamaze guhembwa amafaranga menshi. Hari abamenyesha makuru twagiye dutandukana, twavana abantu bakavuga ati uriya muntu ni mubi ntashoboka pa utamu, ariko ndi direct ikintu ntagikunda ndakivuga uko nibaza ko urububi bwanje muri ko murabubona, muzogenda mubona ko ntari na mubi canke se ndi mwiza, muzoshigikire kuri ubwo bwiza mfise, ntimuzoshikire mu bibi. Ndi umuntu akunda gukosorwa, iyo umuntu ankosoye ndavyemera. Ubwo ramenyesha makuru twagiraniye akoroshaje, mwese ndabasabye imbabazi muri rusange. Yabo twagiraniye ikibazo ntabwo naringamije kugira ngo ndamuharabike, naringamije inyungu zanje n'inyungu ziwe n'inyungu z'ikigo dukorera muri rusange. Assalamu alaikum kubasanzwe bari mu idini rya Islam. Tugire kisu kubasanzwe bari mu idini rya Katolika, ama Yesu ashimwe ku bari mu idini rya Protestant. Amen. Kuri ubu suri hejuru n'umunezero ntangere kuba dushitse muri kino kibanza. Nibaza benshi muri twebwe ku munsi w'ejo canke igihe niho twaronse ubutumwa ko adusaba mugenzi wacu umuvukanyi Papa Utamu Suleiman ko tuza kumushigikira mu kugurura kino gikorwa cha podcast yise Papa Utamu Media. Twaze tumusaba imbabazi ku bantu twoba twacereje ku mwanya bashobora kuba batugoye, abashobora kuba baje zena panabo ku mwanya, ariko twaze dusaba imbabazi kuba tushobora kuba twabacereje kugira ngo mube hano hantu mwiyumve ko turi kumwe twese mu kazi. Uvuga ngo twaje gushikira uno muvukanyi kugira ngo ushobore kuba yigurura kino gikorwa. Muri bakiri tarandiriye nibaza ko iyo abagenzi baje cyangwa se ababaye bagendeye mu rugo rw'umugundi mugabo ngombwa ko mwene urugo ari we abakira, hari byinshi abafise agomba kuvuga. Ushobora kuba wabonye message, ushobora kutazi ishatumye no munsi witaba no rubanza, ashobora kuvuga ati eske utamagomba kutubwira iki. Nibaza ko neko kajyo keza kugira ngo ashobore kuba atubwira isha dutumiye ko hari benshi twabonye gutuba kuri message kuri telefone. Nibaza ko niko kajyo kugira ngo ashobore kuba nawe agira icyavuze, abwire ijambo bana abantu bashobore kuba nakoranya kuri no munsi uri hejuru. Papa Utamu nibaza ko ijambo ni kwa murakoze cyane. Agomba manze ntangure shimira Imana mushobora byose, Allah subhanahu wa ta'ala yashoboje kagera kuri uno munsi aba ndi kumwe namwe. Ndashimira Allah subhanahu wa ta'ala kubera n'ubushobozi bwiwe kuba ndi muri kino kibanza. Ndashimira kandi umuryango n'abavyeyi muri rusangi baramfashije kugira ngo nshobore kuba ndi Papa Utamu this time,
kandi mbe ndiko ndayaga nisanzuye. Shimire n'uburongozi bw'igihugu burangajwe imbere na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuko wera n'umutekano kuba turi ngaha canke se kuba shobora kuba nkora ibikorwa byanje ntekanye. Rero ntarandiriye ndashimira mwebwe mwashitse ngaha muri kino kibanza, ariko ntimwashitse ngaha muri kino kibanza muje gutembera nuko twabatumiye kandi twashimye kuba mwitabiye gutumire. Cyatumye tubatumira rero murazi ko jewe maze imyaka 6 mu itangazamakuru cyane cyane y'imikino kuko niryo nabayemo. Natanguriye kusamiranira kuri radio yo hakurya Kanyaru, mugabo mu nyuma inza kuja kuri radio Isanganiro. Radio Isanganiro ndayigiye ko nayimaze ko umwanya atari muto nja kuri Buja FM. Buja FM ndayiva ko nja kuri PJ Classic FM, nja kuri Ejo Heza FM, nkorera na Atoko Burundi, mugabo yakorera muri Black FM. This time narimaze igihe kigera ku mezi 7 ariko ndagaragara ku bibuga, ariko ndagaragara mu byo kumenyesha makuru. Rero niho maze kubona ko bimeze uko niyumviriye kubikora uko haba niyumviriye ko nokora igikorwa gituma n'ubundi ntabura mu itangazamakuru, kuko narabona ko itangazamakuru ryampuje n'abantu benshi cyane, byaramfashije yarampuje n'abantu cyane gena ni famille inzi Bujumbura. Nibaza ko nibakeya twari tuzinanye muri mwege muri ngaha, ariko this time turazinanye turahuza ni famille n'umuryango wagutse. Rero siniyumvire gukora iradio, ntabwo niyumvire gukora iradio, ahubwo niyumvire gukora ico no kwita podcast. Podcast ni ibintu bitamenyerewe ngaha mu Burundi. Ni numuce wo kumenyesha ibintu ariko harimo gutanga ibyiyumviro. C'est-à-dire abantu babiri canke batatu barenga barashobora guhurira hamwe bakaganira kuri sije runaka bagamije guhindura ibiri muri societe kanaka, canke se bagamije guteza imbere societe kanaka. Muze murabe ama podcast menshi abagamije iterambere ry'igihugu, abagamije iterambere ry'abantu, abagamije kumenyesha abantu guhindura ibintu. Mwibyo roje niyumvire ko sanzwe mu gisata c'inkino, niyumvire ko nokorera mu gisata c'inkino mu buryo bwiyaguye cyane. Rero ni nayo mpamvu mu byo niyomeje kuzokora canke se mbona bizokorerwa muri no podcast utamu podcast harimwo igisata c'inkino, ari naho mubona ngaha kumbure muze kunyemerera kuri televiziyo bakerekane neza. Harimwo agace kanditse ko Legend Sport. Legend Sport ni kuvuga tuzoba tugaruka ku makuru y'inkino. Ni izina Legend niho bacava ngo kubera ngo no wamaze akanya canke se ngo nzogora kubakera gusa, nabo nzobagaruka ko tuzogaruka kubiko biravugwa mu nkino, na cyane cyane ibyo abantu bataba babonye baraciye ku ruhande kahise, niko umuntu azogaruka ko cyane. Hanyuma harimwo igice cyerekeranye na Mind Battle. Mind Battle no kuvuga ni ibyiyumviro abantu babiri dushobora kubahuza tukaganira, turi mu nkino ariko turi no muri entertainment bisanzwe. Si shobora guhuza uyu arongoye yishiramwe ikegera cy'uburongo yishiramwe y'amenyesha makuru b'inkino avuga ati no munsi dushaka kuganira mugabo mu buryo bwo gutwenza abantu no kwigisha abantu. Rero Arsene Mukunde nabo cuti mu kubashira hamwe tukaganira, hababaza nk'ibibazo, hanyuma bikabibazo dinipar atari guhiganwa kubwo kugwana ariko ari ubwenge kugira ngo abantu bashobore kwiga mu buryo buri indirect umuntu atari cheminelvare. Hanyuma harimwo n'igice kindi twagize cyo bita talk about love, kuvuga ku rukundo. Kuvuga ku rukundo benshi bazi yuko tuzovuga ibishegu cyangwa se abantu bavuga ibishegu mu rukundo. No, twe tuzovuga this time abantu baravuga yuko divorce zabaye nyinshi, duhamagara aba expert ese divorce ziva kuki tuziganire ko. Hanyuma ko tubona abantu bavuga yuko abakozi bo mu nzu n'abana buje basigaye baryamana biva kuki tubiganire ko ibintu dijana. Apari yibyo hari n'abantu twego tuba twaraguguye byarase ko turongora, ni giki kiba gituma tutarongora. We talk about love. Si nibyo gusa, hari abantu batazi nko kuyambirana canke se kugwana mu nda byavuye kuki byaje gute tukabiganira ko mu buryo bwiyaguye cyane, niyo bita niyo podcast. Hanyuma hambavu yaho ari cyo bita ingazi y'ubuzima. Hashem cyangwa se Wilson Kwizera ntawuzi ubuzima bwiwe, ntawuzi ngene yevoriwe. President w'abaseribateri munyemere ndamuha amashimeshi cyane. Abari muri ekuteri barumva ko namuhaye amashi.
sasa rero icyo kintu urumva tukwiye kwiganira ko ingazi y'ubuzima nka bucuti ntabuze ubuzima bw'imwe yavutse nahakomoka ariko tuganiriye ku buzima bwe dushobora dufashe agace tukamenya bucuti harahashobora kwigisha abantu hari icyo ashobora kuba yarakoze kikamuteza imbere ariko kikaba cyoteza imbere n'uwundi akaba atakimenye mugabo akaba yofasha abandi bagatera imbere ariko hari n'abandi bigeze gutera imbere mu nyuma barasubira inyuma babaze gusubira inyuma bakaba bashobora kuba botezwa imbere n'ivyiyumviro vya wawundi babonye nka bucuti akaba yobateza imbere babandi nabo basubiye inyuma kumbure bashobora kuza bakavuga ati jewe nazize kwirukanka inyuma y'ijipo nazize kwirukanka kuri Made in Burundi canke se ahandi hantu muravyumva kwirukanka ku bakobwa gukurikirana abakobwa ibintu nk'ivyo ugasanga ari byo umuntu yazize ati jewe butunze nari mfise ibigenda n'ibitagenda ati byose byazize iki nasubiye inyuma kubera gukunda ivyo bintu hanyuma hambavu yaho hari cyo bita utamu news ntabwo tuzovuga amakuru komutera ahubwo tuzoyasesengura tuzoraba president wa Amerika yaraye agize iki arahiye kurongora Amerika azohindurira iki Amerika nigi kazofasha Afrika nigi kazofasha nk'abanyafrika twebwe abanyafrika zodufasha iki ese igihe yararongoye Amerika yakoze iki Vladimir Putin na Zelensky uyu munsi bariko barafika byukuri turavye ibyo bapfa niyo ntandaro canke abandi bavyisha inyuma ayo niyo makuru dufise kandi ngo tuzovuga canke se umupira w'amaguru uyu munsi kuba Champions League yakinywe abantu bakaba barara amajoro tuzobigaruka ko tugaruka byagiye bivugwa muri duhasesengure ntabwo tuzoja kuri tele kuyahiga ahubwo tuzoza kuri mwebwe mu yafise abamenyesha makuru mu yaduhe kuko muzoza mu yasangiza abandi ga muri podcast ko hari cyo bita The Magic rero like nka sister murabona kari magic byadanje for entertaining kugira tunezereza abantu eske kugira be nk'uwo muntu byagenze gute dushobora gutumira abaririmbyi dushobora gutumira abakomedie Jenize muri kaminuza nize hotelere tourism ariko hari bisatu no munsi bidahabwa agaciro mugende murabe bisa nibidafisa agaciro reka ndabeha karorero nk'abaririmbyi bo mu Burundi n'abamenyesha makuru mu Burundi dushobora guhuza umenyesha makuru w'inkino nchange w'ikindi kintu tukaganira uko iterambere ryabo rimeze ese nk'abamenyesha makuru b'inkino gute ni mugende kumbure ni experience je no banaragize mugende muraba n'ababakurira bose nibaki bafise impangu za anetage muri Bujumbura we magic gute twa magic natwe tukagaragara muri society cyo kintu rero urumva kungene abaririmbyi birirwa batubwira yuko bakaze orarakaze mugo hirirwa ku murongo muri ville urumenyesha makuru urakaze gute wirirwa ku murongo brother ibyo rero nabyo tuzobigaruka ko turaba ingene twoba magique natwe sibyo kwingene twoba magique mugo ni kugira ngo twetetayining abantu hanyuma tuzigisha rero hari party yo kwigisha abantu cyo bita twakise les intelligents haje hanze mwabonye ikibaho tuzozana ikibaho ngaha twigisha abantu about ibintu bitandukanye jewe ndi umuwefirimiye nize ubuganga muri secondaire shobora kuza nkasigura ikintu bita coronavirus ingene yatanguye n'ingene igira VIH sida 1982 ingene yaje diabete les signes za diabete de type de diabete et grossesse imbanyi ibyo byose matuzobiganirako muri make abantu ntibibaze ngo navuye mu nkino mugabo ni podcast no kuvuga ubuza abantu bakaganira ku bintu bigize iki bitandukanye ku masije atandukanye aha na minister wari wese dushobora kumutumira environnement ko tubona ibi nibi bigenda bihinduka tanganya igikuzura kuko hari kwakogwa iki mu mwuga wo kumenyesha makuru uyu munsi sense ikora gute kugira ngo amenyeshe makuru bashobore gukora bari en sécurité kora bashi bataba bafise n'amakontra bivuze ngo kugira ngo tubakingire byogenda gute byose tuzotumira abantu batandukanye his excellence dushobora kugira amahirwe tukamutumira nawe nyene icubaro mukuru w'igihugu akabayoza muri podcast agatanga ibyiyumviro byatumye byotuma abarundi bagira iki babandanya batera imbere gusumba ko ni batubonera kure gusumba rero muri abo bantu bose tuzotumira tuzoba tugamije kwigisha abantu no guhindura imyumvire ya society muri make ni ibyo rero twateguye hanyuma gukora ni amasaha yose igihe tuboneye inkuru uyu munsi Miss Burundi niba mutora saa 1 y'ijoro canke saa 3 y'ijoro aho tayari tuba twarose inkuru tushatuza tuganire niba umumenyereza w'intamba mu rugamba Patrick Sango bamushizeko chatuza tuganire ni podcast ni ibyo ro muri rusangi ngira ngo umwe wese ashobora kugira ica adutereye nk'iciyumviro igituma rutwa batumiye se nabatumiye kugira ngo tubereke dufise inzu canke se nta nubwo ari inzu murakabona kara kajyamari nakantu gatoya nakabiriti mugabo no kugira ngo tubereke ni famille uwari wese azubafise iciyumviro simvuze ngo nzotumira umuntu everybody uwari wese ngaha muri twebwe ashobora kuzoza tukamuha platform agatanga ibyiyumviro bidakomeretsa bigamije kubaka igihugu cy'u Burundi societe muri rusange nivyo rero noshimira muri rusange abantu bose rero bari ngaha kuri mwege mwitabiriye kuko hari batitabiriye bafatiriwe
hambavu yaho ndashimira cyane amaradiyo nagenda akorera si uko ndayavuye mu nuno munsi shobora kuzoyajamwe ariko avec ikintu mbona ko kigaragara kuko muri The Magic ifo ko tuba magique natwe tukaba les intelligents tukaba abantu baciye ubwenge apana ko tuja gukorera ubuntu iradio tuzokorana nayo ishobora kubaho hari amaradiyo ashobora kubaho ko hakujya ya za Kanyaru n'ahandi urabona nk'umuntu ashobora kuba afise platform muga kwakorera nko kuri radio mugabe iyo radio c'est moyen nakereke shoze ko dushobora no guteranya nta wamenye kuko hari abantu batubwira ngo amaradiyo ngo abantu b'amaradiyo ngo baratunze ntibazodukange ahubwo dushize hamwe dushobora gutunga gusumba nako tugatunga hanyuma hari abamenyesha makuru babuze aho bavugira no munsi cyangwa se abaririmbyi bazimye cyangwa se babuze aho bamenera uyu munsi iyi platform nibaza kizobafasha kumenyekana no kugira ngo ibikorwa byabo bigaragare tuzobikorana mu buryo bw'ubugwaneza nta muntu uzosaba amafaranga ku promoting this time hari abantu ubona ko ku maradiyo kugira winjireyo ngo ni 50,000 ngo ni 100 ngo majana 2 indirimbo ko yabayishire kuri platform yabo bangayivuge nzoza ngahanda kwamamaze Satbi wakoze indirimbo ya Danje nisunze ko ibintu bya wakoze ni hip hop igizwe n'ibintu bine harimo flow harimo imyandikire iyo myandikire wakoze sebo wakoze nabi nzoza mvuga ati aya yasirege kabisa rege za bomba resuko zari zimeze ati wo bita yo bita Baniwera bagitangura gukora The Wellers Baniwera ya bomba na bakitatochi suko yakora nze ndagusigurira ikintu bita Triangle de Bermude uzukore documentaire tumve utara yawe igaragare tugushire ngaho amaradiyo ne abakozi benshi bijya bava mu platform emwe naya so ndabashimira rero cyane muri rusangi ariko nagomba mbonereho shimire uburongozi bw'abamenyesha makuru b'inkino baradufashije byinshi muri kugira ngo tugere ngaha shimira abamenyesha makuru twakoranye cyane ndameshe ninga amazina ndahera kuri Ismail Kwizera na Hoda niwe Murundi yatanguye kumpa amahirwe yo kwicara kuri mikro zo mu Burundi sinicaye ko pricho imbere ya mikro niwe yampaye amahirwe yo gutangura gukora kuri radio nawe yanyumvise cyo genda dandaza abakinyi ndabajana mu bihugu bitandukanye kubagurisha ndi agent wabo abantu barazi bitwa ba Frank barirenga ko nabamuruta bose mede bajire uri mwengu so ndamushimira cyane ko yanyumvise kuri radio zo hakugira Kanyaru amaze kunyumva twari turi muri deal z'abakinyi abazinanye nawe birangira mpaye amahirwe yo kuzandaza nk'umutumire muri radio Isanganiro saa 10 niho twakurikira igano cyaba kwa gatandatu uronda mushimira cyane mu buryo bwiyaguye meme si namubuze jo kugira ngo tuganire cyangwa se muri imisi ko nabonye yarahinduye nimero ndabumushikira muze mu mumbwire ko ndamushimira cyane kandi baza ko hari ukuntu igiti gikura kikagira n'imizi nibaza ko hariho nabavuye kuri jewe cyangwa se abona agenda afasha kubera Ismail na Hoda yamaye amahigo ndashimira abarongoye indundi Burundi Sport barashira muri groupe yabo nkagira mu analyse keshi bakaca bankuramwo kubera sinajya umunwa na keshi nakunda kuvugira abarona abandi bashimira ko byampa uburyo bwo guca nkora mu buryo bwiyagoye cyane ko natanguye nkora ama documentaire yingene igihugu Faransa bwatwaye igikombe cy'isi 1998 hambavu yaho ndashimira umuntu biyita Etienne na Jamari Vianney na Omeri Ndowayo twakoranye ku Isanganiro bari mu bantu batumye ninjira mu numugwa mu buryo bwiyaguye cyane ndavuga Etienne yasanze turi ko turakora tuko turaduza ikiganiro Barene Habyarimana aratwakadra birakunda bigenda neza hanyuma ndashimira abandi batwage dukorana ku maradiyo Buja FM yarampaye amahirwe niyo radio kubganje mvuga ko ndashima cyane ibikorwa byabo uko bafashije meme si hatabuzemwo ututagenze neza mugabo ntatwungaya byose ndabishima c'était la vie bwari ubuzima abo twakoranye abarongozi nabanyeneyo muri rusange ndashimira kandi PJ Classic FM yampaye agaciro niyo radio yampaye agaciro mu buryo bukomeye cyane yampaye amafaranga yampaye ubuzima yampinduriye ubuzima kuko ndibuka amafaranga yampaye murakwe muri PJ Classic FM nagende yaguramo inkoko zigira ku majana 6 naho zaciye zipfa zose zarafuye zimaze guta mugabo gusa byampaye kwiyumvira gukora maze kwiyumvira gukora kora amafaranga nakuye muri PJ byaragize agaciro bampaye mushahara nibuka n'ubumvugije kuri nibaza ko mu Burundi ndimo bamenyesha makuru mu makeye bamaze guhembwa amafaranga menshi nakuye kuri PJ Classic FM hakiyongeramwo Ejo Heza FM naho bitagenze neza ijana kwijana mugabo nabo hari experience nabakuyeko hari n'ikindi kintu bamfashije ndashimira abo muri Atoko Burundi baranyizeye naho kumbure hari bitagenze neza nabo ndashimira by'umwihariko rero abafana banje muamenyesha makuru ariko ndashima murize muramba barira ndashimira umuntu bita Fridore Bushituzi twakoranye kuri Buja FM bisa nuko abantu bafise kamakenga mugabo uko nagenda nkora byagenda biza bagenda bamfatisha ndashimira Biri Ntwari twarakora match nkumva ko ndiko ndakora bien biryoshe ndashimira Arsene Bucuti yari umuntu mu kiganiro yaza rimwe na rimwe akakubwira ati ibi bintu uri kurakora ntabwo byari bikwiye wari kuja kuri ibi ja kuraba yampaye connection mu icamake zo kugira ngo ndonka makuru y'abantu bamwe navyo ndayimushimira cyane so ndashimira rero bamenyesha makuru bose muri rusange twakoranye ariko nkahereza kuri team iri dynamique novuga ko
ari abantu bo guha agaciro mu buryo bukomeye cyane nimba abantu baratumenye mu buryo bwiyaguye kandi twari twatanguye kwibagirana sebere by'iyo timu twakoranye muri PJ Classic FM harimo Wiliso harimo Mbuyamba harimo Gasongo harimo Bahizi ese burya sawa muze kunyibutsa abantu nibaza karaba abarundi abashimira cyane aho nkashimira abantu twakorana muri Sport Zone twakora amakuru nibaza ko ndungwambira tanguje segment yo kuvuga amakuru y'Iburayi ngaha mu gihugu cy'u Burundi muri PJ Classic FM ntango zigano bita Sport Zone amazina ndayazana ndayasetinga PJ sinzi gituma bari abarandiri batabanyiyumvira ko ngo banambe mwakantu ko nabo bakiye platform baje so ndabibashimira cyane rero kandi n'abankoreye mu ngati nabo bimeze neza cyane ndashimira abantu bose twakoranye muri Ejo Heza FM Richard ari umwana wo muri kaminuza mugabo akantera umunwa mwinshi ariko twaragerageza kubigorora bikagenda neza Wilfried yumubona nawe niko kuko nabandi bose twagiye dukorana antuka c'était impec ndashimira abafana bose twakoranye bambaye hafi muri make abakunzi bose nibaherera mu mubindi novuga ivyo ariko nibaza ko ni gikorwa ngiye gutangura niwo mwanya wo kugira ngo dutangure dukorane namwe gusumba ko twahora dukorana hari abamenyesha makuru twagiye dutandukana twavana abantu akavuga turi umuntu ni mubi ntashoboka pa utamu ariko ndi direct ikintu ntagikunda ndakivuga uko nibaza ko urububi bwanje muri ko murabubona muzogenda mubona ko ntari namubi canke se ndi mwiza muzoshigikire kuri ubwo bwiza mfise ntimuzoshikire mu bibi ndi umuntu akunda gukosorwa y'umuntu ankosoye ndavyemera ubwo ramenyesha makuru twagiraniye akoroshaje mwese ndabasabye imbabazi muri rusange yabo twagiraniye ikibazo ntabwo naringamije kugira ngo ndamuharabike naringamije inyungu zanje n'inyungu ziwe n'inyungu z'ikigo dukorera muri rusange nivyo rero ndashimira mwese muri rusange Imana ibahezagire ariko byo mwihariko mwege mwaje ngaha muraba agaciro Imana ikomeze bahundagaze ko amahoro n'imigisha kuri mwebwe reka mvuge ndangize mvuga ngo salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana.